zaravuga ngo ikarata yarose ikarata itukura ati ntabwo yari hari agenda ariko ari doga banashaka kuvuga ngo VAR iriko ikora gake mwindi no sezo mu gihe hari n'amakosa akomeye nkaya y'uyu munsi ati nibaza ko ikwiye gukoreshwa ati Dini Ogersen ati guhabwa ikarata ruvuga y'umuhondo guhabwa ikarata y'umuhondo ntabwo yarakwiye ikarata itukura basore bakora raburukino Dini Ogersen ibinyamakuru bitandukanye vyanditse biravuga ngo wewe Dini Ogersen bakurengaje kota 32 vyageze kuriya ni match mwe ko muraraba basore ni match yatumye banashakira equipe ya Real Madrid ishobora kubironka intsinzi mugaye kayironka yamaze kugira haba mu kintu ca sufrasi Dini Ogersen sinje kubaza ngo yari kwirishane yari kwiriye ariko hari ukuntu abantu bariko baridoga cyane bavuga ngo Real Madrid kwitwa Carlo Ancelotti vyarabaye no munsi bikoragenda kuriya Dini Ogersen umwana bavangwaza umupira cyane arokate itukura atara nova ngo taranayibereye shana yarabereye kabisa yarabereye kubera ko niko sa n'ivyo yakoze ari ku munota 33 yari kuri mu menganizo bimendi no kuvuga Zubimendi yirutse aratanga Dina muja imbere hanyuma maze kumuja imbere Dini Ogersen acamera nk'umukoze ku rutugu nivyo ntiyamufashe kanatsinda cyane mugabo action yabaye nyine kwa mukoze ku rutugu ubundi yari kubikarata itukura yaba Dini Ogersen yari mu defenseur wa nyuma ariko ikintu kimwe gusa cyari gihari canke gikomeye nuko Eder Militao nawe yarahari yari ku ruhande iburyo bw'abo bantu bariko barakinira cyangwa se hari reka mvuge iburyo bw'abo bariko barakinira hari amaja hari ibubamfu bivanye n'iy'umupira bariko barawujana kwizamu rya Real Madrid hari ibubamfu y'iyo bariko baraja mugabo witwa Eder Militao yarahagaze yiteguye kuza gutora ibao hanyuma Dina chakwega uyu mugabo witwa Martin Zubimendi rero ikintu kimwe novuga ko action igaragaye mw'abakinyi babiri hanyuma kandi umukinyi akweze umukinyi mu adversaire bakaba bari inyuma yo wundi mukinyi yaraje ubwo rero vyaca bisobanura ngo bari guca batanga ikarata y'umuhondo ntibari gutanga ikarata itukura rero ryabaye ikosa ryakozwe cyane gose ndetse risa naho ryamaze no kwemerwa kubera ko abasanzwe bajejwe ibi vy'abakunzi muri Laliga nabo nyine bari kuso baravuga bati burya twe twarakoze ikosa rikomeye iyi komisiyo arbitrale yo muri Laliga cyangwa se muri Espagne bati harakozwe ikosa kubijanye n'ikosa ryatanzwe bamaze kubemera amakosa barayemeye amakosa bati twebwe rero ikosa turaryemera harabaye amakosa ndetse ibi byaciye binatuma no muhagarikizi yari muri VAR yitwa Figueroa Vazquez nawe bavuga bati nawe manzo uhagarare mu kiringo kanaka tuzokubwira nimba uzogaruka mu kibuga ryari kubera ko ikosa rya mbere ryakuzwe nuno kura rego muhagarikizi wo hagati ngoba kubona ko ikosa ryabaye kubera ko nubundi wowe yevari wararaba ati umukinyi jene ko ndaba action ijya ikosa ryakozwe so ndatanga ruje mugabo uri muri VAR niwe yacaraba eski ikosa by'ukuri ryakozwe hanyuma agacahamagara wo kuruha wo hagati akamubwira ngo ingusuzume neza ibi bintu imbere yo kutanga ikarata inyuma y'uko rero no mugabo witwa Figueroa atabikoze byumvikana ngo yakoze amakosa adasanzwe biza gutuma Dini Ogersen acabwa ikarata itukura mugabo ikintu gikomeye gihari nuko muri Madrid bakindeye bacibaza bati eske iyi karata iragumaho mu gihe namwe mwamaze kwemera yuko habaye amakosa y'ivyo mwakoze kandi burya hari n'ikibazo gikomeye hagati y'ubuhagarikizi na Real Madrid kiriko kiravugwa kubera ko uyu mwanya ikinyamakuru cyitwa Marca ndetse n'ibindi bitandukanye bikuru bavuga ngo muri Real Madrid bariko barorganiza raporo bashobora kujana muri FIFA ihurikiyemwe amakosa bagiye barakorerwa n'abahagarikizi muri sezeheze no muri zino nkino zigera kuri zine zirenganye muri Laliga rero ngo iyo raporo bazashobora itumbanirika muri FIFA rero kini kintu gikomeye cyane kibandanya kuduza ikintu kitameze neza cyangwa gicuka kitameze neza hagati ya Real Madrid ndetse n'abahagarikizi bo muri Espagne nibaze ko ari kimwe mu bintu byo bavyaranatumye nabo baca bihuta kwivarwa no situation hanyuma bagaca batanga umwanzuro canke bakicuza hakiri kare kubera ko bwa mbere bahora babikora nko ku munsi wa mbere canke kwa kabiri buryo no munsi canke ejo niho komisiyo arbitrale yari gucitangaza umwanzuro ikavuga ngo ibintu nivyagenze uko vyategezwa kuba vyaragenze ubwo rero ikarata canke se ibihano bigiye gusoka kuno gukurikira muga kuba rero vyaci bitangazwa ku munsi w'Imana nyine binyereka ngo harabaye akantu k'ubwoba bagize bakavuga batirika tubitange tubone kare cyangwa se twerekane kare yuko habaye amakosa kandi niwayakoze dutegezwa kugira gute ku muhanda buri umuntu akoze ikosa akavuga ngo tugomba tumuhane buriya n'ibintu vy'imbabazi birakunda ko birabaho bariya wemeye ikosa ukavuga ngo je nakoze ikosa bariya banabitanze cyane novuga ngo banashaka Houston ubundi aba nabonye ibirego cyangwa vyino equipe yose bya equipe Real Madrid bavuga bati urazi rero ko mutankusohoye
yabuye mvuga ngo zubimende ariyo ya Zabar nagombye kugukosora ariko numvise umengo wageze kure nje ndakwihorera oya ucuhusoreramo ereri kunda kuba oya ariko nta nakimwe niyo Zabar niwe yakweze zubimende we wagize muri Arsenal nako ndavuga rero ati ubanzaniza kuri yo nyene bwana Houston nino equipe ya Madrid yamaze kuba yitwara kuco kirego ivuga ngo amakosa twagiye kuba kubagaterekara ba muri VAR ati tugiye kuba twitwarira wanashaka ino equipe canke tugiye kuba twitwarira ino komite y'abahagarikizi kugira ngo barabe ingene bashaka gukora tanga abana kuko no munsi uraravye ivya Dino Jesse ingene vyagenze ukarabasize ingene iheze ariko no munsi byamaze kugaragara bavuga ngo no munsi twemeye amakosa kandi ni wakoze amakosa tugiye kuba tunamuhana ikiringo tutazi naho ntazi ko warashaka ashaka kuzombara nk'intu nkazinga amashoye kuba atazobe karigaragaza mugabo no munsi kino kintu bavuze ngo Ikarata Itukura ngo baze ko ikora ifuta ubundi bamaze kuba wanashaka bamaze kuba batsindwa ntavyo baza guhindura ngo zitazagenza kuna kuriya mugabo no munsi bamaze kuvuga ngo Dino Jesse ahubwo equipe ya Madrid kirasaba yuko nino Ikarata Itukura yushobora gufuta kuko n'amakosa yamaze kuba yemerwa yuko bakoze amakosa burya arbitrage yo muri Laliga iri nimwe ifise uruhara gotuma tumva yuko Laliga no munsi yatari ryahiganwa novuga ati rikomeye cyane twaza kurigira nk'ijya mbere canke kumbure nubwo bari harura nk'ijya kabije no munsi sindabitahura neza kandi sindashimishwa nuko Laliga yo bijya kabije bivanye na arbitrage ino higanwa rya Laliga kuko no munsi muri Laliga haramaze kuba ikintu kivuga gute inyuma imbere yaho ntarashikira kujya kosa ryakorewe mu Rwanda Real Madrid bagaye ikarata y'umutuku no mukinyi wabo Huijsen ariko kandi Laliga hari ikintu maze kuyibona nkaho umengo ego nivyo bariko barakina ariko ukabona neza na neza ko uburongozi bwa Laliga canke rino shami rya Laliga ritangura higanwa biteze umuguzi ojamwe igikombe kuzoba umwe muri no migwi ibiri wa Real Madrid canke FC Barcelona ivyo rero bigaza gutuma ubona mu nkino za nyuma hari ukuntu arbitrage iheye kuno mugwi wa Real Madrid cyangwa ugasanga hari ukuntu arbitrage iheye kuno mugwi wa FC Barcelona uriko rumva kubera yuko hari ikintu bamaze kumenyera hari ikintu bamaze kwishiramo igikombe uno mwaka kitagiye muri FC Barcelona kije muri Real Madrid kitagiye muri Real Madrid kije muri FC Barcelona ugasanga ivyo bintu baravyiremyemwo ku buryo ubona no mu nkino za nyuma nimba bafashe ingingo ukabona ati birasaba ko duhega FC Barcelona bagaheka FC Barcelona nimba bafashe ngo ati birasaba ko duheka Real Madrid ugasanga ko baheka Real Madrid erega Houston none ubundi bwo ari wowe canke sunda dukurikirana hari match ya Getafe na Rayo Vallecano horuja kuraba nyene uretse yari sanganya tuvuga amareziliti nyene abayagenze uretse kenshi iyo nyene nivyo nka twebwe tuba tugomba kuzivuga kuranaliza tukaraba abakinyi turaziraba mugabo novuga ko ari nk'umuntu aje kuraba match muri sare ese kari umuntu yofata ngo ngiye muri sare ngo kuraba match ngo ya Getafe ngo na Rayo Vallecano oya mugabo Barcelona ipfa gukina sare zitegezwa guca zuzura Real Madrid ipfa gukina sare zitegezwa guca zuzura ni kuvuga identity ya Laliga ni Real Madrid na Barcelona ni kuvuga umuhagarikizi wese ahagarikira runo rukino burya niyo mpamvu banakora amakosa menshi umuhagarikizi ahagarikira urukino rwa Real Madrid ababizi neza ngo isi yose ihanze amaso uru rukino ikosa nkora ritonya gusa rishobora kunyicira CV umukoca umuhagarikizi wese ahagarikira match ya Barcelona abazi neza ngo ikosa ryose nza gukora ritegerezwa kunkora kubera ko isi yose itegerezwa kuza kubiri kwiragira gutirandaba ibi rero burya niyo mpamvu burya bahagarikiza rimwe na mwenda nabatahura abo bahagarikiza bahagarikira zino nkino aza muri match abizi neza ngo burya nimbarakazi kambere gakomeye no guhagarikira ibaze Houston uvuga igikosa ukaca wowe muri wowe nyine utaramara no kujya kuraba n'ahandi ivyo bintu ndabizi ugaca utera wumva nyine muri wowe ngo nakoze ikosa ndihenze ese ukora keka biza koroha kuvuga ukiri ngaho utarashika kure mbere kanatsinda nshishemwe agakuru gato gasa nakambaye ko igihe kimwe nagiye gutembera ahantu hitwa mu Kabezi rero hirya mu Kabezi ngiye gutemberayo hacaba igihe kimwe hari urukino kuri stade kuri TV ariko nja kuraba ugo rukino hakaba ari abantu bari basanzwe banzi yuko mura nkini ibintu vya football rero barahiga mu arbitre bamubura cese ko bampamagara ati ingo twari arbitre urukino rero navuga igikosa habwo hari ikosa ryabaye muri box ntiryabaye ikosa nyene riri clear ku buryo no rivuza kugira ngo batere penalty ndagihoza bamwe bakorewe ikosa ubwo nyene baca baratsindwa igitsindo umva yaksyo ivuye mu ikosa sinarivugita bamwe babandi nabo bari bakoze ikosa baca baraduga umupira baratsinda igitsindo ca ndakivuza ko ari igitsindo Patrick baranyirutseko barantera amabuye natabawe nundi mujama avuga uwo mujama nyene
nimba ari umukoca wabo bajama nyene nimba ari bafaniki nabo agiba iyo warubise ukarubitsa ibyo badashaka barakwiruka ko nyene n'amabuye yarya sha umujama caramfata babwira ati umukora ko ubunyene jeca twicana aho niho nakiri ca ndarahira ati nzorinda mpfa ntasuye guhagarika ni nanje akaro kambaye ko kameze gutyo ariko ndahagarikira barantoye nyene hari karaka match ka 3 division ngo hagarikire babuze umuhagarikizi nyene bona atabagarikize baba officier baba bari bahari hanyuma canje guhagarikira nja mu kibuga haca bagakosa inyuma ya surface de réparation inyuma gatonya inyuma y'umurongo yego ako gakosa rero kakiba jesha mvuze filimbi ca ndagenda ca mvuga yuko ari penalty mugabo muri je wamaze kuvuza yuko ari penalty ndiyumvira neza ntibujya ndavye umurongo aho uri mbona hari inyuma y'umurongo by'ukuri usanga wihenda n'ababana ngira ndabibe neza aha ndabivye baza guharira ukuntu nabikoze bafise bajya bo ku ruhande abaranzumene hari niko bazumene nawe ntiyaba n'iryo kosa ntiyari yaribonye neza ari yasamaye Chamvuga ni rero kugira ngo ndavyikure ko sindi bufatira hanyene cinge ndavuga ngo ikosa ndarihevye ngo sijyo baca bamboga imboga mu me urabaseriye nyene chamvuga ntireka nje kuraba uriya wo kurande sinanagiye no kumuvugisha naragenda hagararaho gusa ndagaruka ni sinyuma ati ni nyuma nk'uvuye muri VAR mvuye kubaza umwaro bitiro ku ruhande je sinanabibonye neza kubera yari ku murongo abonye ko hari nyuma si penalty ni kufra ukuvuga hajya ntwari kwihenda gato karakuntu bakugira umve aha rero aha ni handi rero uri umuhagarikizi cufata riyo ntabafise wo ku ruhande nja gusamarira ko nze nivugisha nkaho umenga turavuganye ikiye jewe rero nta nuwarariho rero bisha bigorera byumvikana ngo umuhagarikizi hajya iyo ari hajya muri mu kibuga indani kwa Real Madrid na Barcelona Yesu kuribuka match ya Real Madrid yigeze kuba umuhagarikizi acavuza nkaho umenga habaye ikosa abakinyi bare bacu baramera nk'abahagaze baca baratsinda igitsindo nyabahungu Real Madrid baca baravuga bati twe twari twahagaze wari wavugije twahagaze bo nta gitsindo go kwemeza basanze ikosa atari ryo byabaye ngombwa ko igitsindo umuhagarikizi acavuga ati ntaco ndi bwemeze ikosa nagizwa kurihana n'ubwo tubona umenga sijyo ibiro nivyo ndibivuga ngo nakoze ikosa canegezwa kujyasima ibiro ni bimwe mu bintu bakunze guhura navyo bana bahagarikira zino nkino za kipe ya Madrid canke kipe yande ya Barcelona nuko kabisa bimeze twacasikaje novuga ngo kanya nako tuje muri ya Premier League muga imbere ko tuje muri Premier League tubanda tubabwira novuga ngo inkino zose ngeze ko zakino novuga ngo muri La Liga kuri tutaranajayo nabonye mfise abafana bayishi ba Arsenal bari yo hariye nabonye si bya bindi nza hano mwisanga Arsenal ubu ufise abafana benshi ba club ya Arsenal bariyo sha noba ubura je nakubwiye nimba umuntu murahari vy'ukuri cyane n'umuhungu niwe wenyene oya barahari je ndazi ko bahari oya sinibaza ko bahari kwere barahari Arsenal abafana ba Arsenal nibonekeze barahari uyu mwanya ndakubwije ukuri umufana wa Arsenal Patrick reka tubasabe baza abafana ba Arsenal nibonekeze bigaragaze baze tubaraza umufana wa Arsenal akanya ari mu bantu ba mbere ari mu bantu bashobora kuja gusuzuma urutonde rwa Premier League bashobora kuja gusuzuma abakinyi bafite ibitsindo byinshi bashobora kuraba ati eske mu bakinyi bo hagati bafite ibitsindo byinshi uwo wacu ntarimwo ukabiraba eske mu migwi ihagaze neza ku rutonde nuko ibintu byose byiza mu mupira w'amaguru kandi umukunzi wa Arsenal ashobora kuja kumenya baze mbona ba Liverpool ariko baraza hari Patrick uragabasha uragaba nuko kabisa bimeze n'uvuga ngo muri journée yabo ya kane muri La Liga ikora gerezo kina ni equipe ya Sevilla uvuga ngo irangaya na equipe ya Elche ibitsindo biri kubindi muge kandi equipe ya Getafe nayo yagiye kutsinda equipe ya Real Oviedo ibitsindo biri kubusa muge Real Sociedad nayo yari yagiye kutsinda equipe ya Real Madrid ibitsindo biri kwa kimwe equipe ya Atletico Club iza gutsinda equipe ya Deportivo Alaves ibitsindo kimwe kubusa muge Atletico do Madrid nayo yatsinze equipe ya Villarreal ibitsindo biri kubusa Celta Vigo iza kungana equipe ya Girona ibitsindo kimwe kindi muge equipe ya Levante nayo yanganje equipe ya Real Betis ibitsindo biri kubindi Osasuna Pamplona iza kuba itsinda equipe ya Rayo Vallecano ibitsindo biri kubusa FC Barcelona nayo yatsinze equipe ya Valencia itsinda 3 kubusa mu kandi urukino za kubana urarangiza ino jone ya kane ni equipe ya Barcelona za kina na equipe ya Real Mallorca igihe cy'isaha 3 mu gaza muri kano kanya equipe ifise kiza cya mbere iracyari equipe yitwa Real Madrid n'amanota navuga ngo 12 agakigwa na equipe ya FC Barcelona mata 10 hama equipe ya Atletico Club n'amata 9 mu gihe Getafe nayo isikana navuga ngo cyakane migwi ya nyuma hariya ni equipe ya 18 equipe ya Levante nota rimwe Real Mallorca rimwe equipe ya nyuma ni Girona ya mu gihugu cya Espagne nako muri ku gisagara ci Barcelona abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri kano kanya
uwa mbere ni Kylian Mbappe ibitsindo 4 wa Real Madrid witwa Rafael Mira wa RT ibitsindo 3 Rafinha wa KPS Barcelona ibitsindo bishika kuri 3 nyene aba meilleur passeur cyangwa amaze gutsinda imipira myinshi ni witwa Luis Mira wa Getafe Ruben Vargas wa Sevilla hamwe ni Williams wa Atletico Club 2-2 hama Ruben Vargas 3 muturabira cyangwa turaba twinjira n'umuvuga ngo muri Premier League naho tuza mu nkino zimwe zikomakomeye muri weekend hamwe n'imigwi imwe kiragira gukina ishobora kuba bitagenda neza iyi neza kugenda neza ni gya Laliga nako ya Premier League naho uko byogenda kose naho yoba umwe basi yoba mwiza ariko kandi tutaranahashika yabonetse ari ntiyobura yamaze yobura we nakanumvise yopfuma bumwe mugabo nakanumvise atanguye kwivugira hakiri kare ibintu bitarana naho yoba umwe yoba mwiza naho oya naho yoba umwe yoba mwiza yitwa gute kwa bikwiye muramutse yitwa gute yisiguye hakiri kare Houston ndabira habuze n'umwe mu ndabire ko yoba hari umutima muramutse ntega yamubonye yaje nawe nabonye ariko kandi yabaye umwe nyene yabaye umwe mu ndamukiri abandi bundi amuramutse Patrick n'umwe mu bantu novuga ngo baje bazananye nacu mu bwa mbere kubera ko gerageje kuraba n'umuntu agira gatatu tamwe kutugira commentaire kuri YouTube yacu ubwo rero tumukenguruke cyane gose Jimmy mugira kigongwe yitwa nde Jimmy mugira kigongwe tumushimire cyane Jimmy mugira kabisa nuko abafana ba Arsenal niwe yaserutse ubundi nawe hatangiye kuza witwa Mazi Media TV wewe yaje avuga ko ari mu Liverpool hejuru ariko kandi Arsenal yamaze kuza uwo witwa Jimmy mugira kigongwe mbese Jimmy uherereye he niwe twamaze kuba twumva afatikanyije n'umugabo witwa Patrick nga araronse umufana hari n'undi Jimmy